Ndabaramukije nshuti namwe bakunze ibiganiro by'isanganiro ndabahe nikaze mu kiganiro insobanuro y'ijambo ry'Imana. Ikiganiro insobanuro y'ijambo ry'Imana ni kiganiro kibayagira ibijanye n'ijambo ry'Imana. Kiganiro rero cuno munsi tuzakuyaga kubijanye n'ico ivyanditswe vyeranda bivuga kubijanye no kurangura amabanga yabubatse. Mbega Bibiliya ivuga iki kubijanye no kurangura amabanga yabubatse? Bo nijyari abantu borangura amabanga yabubatse mbega n'imbere yuko bubakana canke n'inyuma yuko bubakana mbega ingaruka nizihe kuri abo barangura amabanga mpuzabitsina imbere yo kubakana ni bimwe mu bibazo tuza kurabira hamwe muri kino kiganiro kugira ngo rero turonke inyishu z'ivyo bibazo turi kumwe hano n'abatumire Patiri Calliope Bazitwinshi akaba ari umuyobozi w'ibiro bijejwe inyigisho za Bibiliya mu Burundi. Patiri turabahaye ikaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane kumpa ikaze naje wenda baramukije. Tukaba turi kumwe kandi na Pastori Vital niyo nizigiye akaba ari pastori wo mwishengero Jehova Rafa. Pastori namwe turabahaye ikaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane nani ndabashimiye turamutsa n'abarundi n'abanyamahanga batwumviriza tuvuga ngo Yesu wacu nashimwe. Tukaba kandi turi kumwe na Sheikh Hassan Ntakirutimana umuvuga butumwa wo mwidini rya Islam. Sheikh Hassan turabahaye ikaze namwe muri kino kiganiro. Murakoze cyane turashimye kuri dino kaze muduhaye mugabo kandi tugire ko turamutsana bariko baratwumviriza abarundi n'abanyamahanga tuvuga duti amahoro y'Imana abane namwe mwese. Nongeye kubaha ikaze. Ikibazo ca mbere ndacerekeze ku Patiri mbega Pati mwoshaka kutubwira ibitabo vyeranda bivuga iki kubijanye no kurangura amabanga yabubatse. Murakoze cyane imbere yuko ndababwira iki bitabo vyeranda Bibiliya nyeranda ivuga kubijanye no kurangura amabanga yabubatse nagomba kubanza kubabwira abubaka abaribo hubaka umugabo n'umugore nkuko Imana yabishinze kuva mu ntango turabona mu gitabo cy'amamuko gabane ca mbere kuva ku murongo wa 26 gushika ku murongo wa 28 aho Imana ireme umuntu ikamwishushanya ko Imana ikarema ufise agashusho kayo ikarema umugabo n'umugore hanyuma igaheza ikabahezagira ikababwira iti ni murondoke kandi mugwire. Birumvikana rero yuko abarangura amabanga yabubatse ubwa mbere abubaka n'umugabo n'umugore nkuko Imana yabishatse kuva mu ntango. Hanyuma ukurangura amabanga yabubatse biza bifasha umugambi w'Imana ko Imana yashimye kubandanya irema abantu iciye ku mugabo n'umugore umugabo n'umugore Imana yamaze guhezagira akaba rero bafise uburenganzira bwo kurangura amabanga yabubatse kugira ngo babandanye bafasha Imana mu mugambi wo kurema. Muheje kuvuga ati umugabo n'umugore Imana yamaze guhezagira mbega nigihe baje mu rusengero bakabahezagira canke n'iryari uko ijambo ry'Imana ribivuga nuko amategeko muri Kiliziya Katolika bivuga nigihe umusore n'umwigeme bamaze gushimana hanyuma kubera Ekleziya ikorera mu gihugu kirimwe amategeko uwo musore n'umwigeme mbere bakagira n'imigigwa n'imigenzo y'ikirundi abavyeyi bakabimenya hakaba gusaba irembo gusaba umugeni hanyuma gakurikiza amategeko y'igihugu bahagenda muri commune bakandikwa bagahabwa inyigisho z'ingene bazokwifata bijanye n'amategeko y'igihugu kubijanye n'urugo rw'abubatse hanyuma natwe rero muri Kiliziya Katolika tukabakira uko bamaze imbere y'amategeko y'igihugu kwemererwa kubaka kugira ngo urugo rwabo rukingirwe n'amategeko n'abana bazovuka bakingirwe n'amategeko hanyuma natwe rero bagaheza bagaca imbere y'Imana kugira ngo umusaseredoti cyangwa umudiyakona afite ububasha aheze abashungurure ko wamuhezagiro Imana yatanga ubwa mbere ha umugabo n'umugore gutyo rero tumaze kubaha uwo muhezagiro w'Imana bagaheza bakagenda bakabana bakarangura amabanga yabubatse hanyuma bagaheza bakarondoka bakavyara. Mbega ayo mategeko y'igihugu harahuriye n'ijambo ry'Imana mbega mu ijambo ry'Imana haraho vyanditse ko bategerezwa kuja imbere y'amategeko kuja mu bavyeyi haraho byo bavyanditse muri Bibiliya
muri Bibiliya naho ntoshoka ndahavuga biranditse neza ko umusore aza gusaba umwigeme abavyeyi b'umwigeme bakamutanga bakumvikana n'imyaka iranavugwa ni kuvuga kuva ku myaka ingahe gushika kuri ngahe twe muri Kiliziya Katolika umwigeme abafise imyaka 18 umusore akabafise imyaka 21 no mateko y'igihugu nuko bimeze hanyuma bakaba badasangiye amaraso turayibona mu gitabo ca bene Levi kagabane c'18 gushika kagabane ca 20 aho batwereka neza yuko ata muntu yabire wo basangiye amaraso nta wabira nyina wiwe nta wabira umukobwa wiwe nta wabira inasenge nta wabira muvyara we no kuvuga biragenda gushika ku rugero rwa 4 byumvikana yuko amategeko menshi y'igihugu arahura cyane amategeko ya Kiliziya Katolika hamwe n'amategeko dusanga mu bitabo vyeranda yerekeye abateza kubaka abaribo na cyane cyane ko bakwije imyaka no kuba badasangiye amaraso. Tutaraja ku bindi bibazo reka abona aho twumvirize Pastori Vital nawe ashobore kutubwira ico Bibiliya ivuga ku bijanye no kurangura amabanga yabubatse. Murakoze cyane sinja kure canke kubiri nivyo padiri ahejeje kuvuga abakora amabanga yabubatse nabubatse n'umugabo n'umugore ariko ubiravye mu itanguriro haravuga mu gice ca kabiri ku murongo wa 21 havuga ngo maze uhoraho Imana asinziriza uwo muntu ubutikoma arasinzira amukuramo urubavu rumwe ahomeka inyama mu gishingo cago urwo rubavu uhoraho Imana akuye muri uwo muntu arukuramo umugore amuzanira uwo muntu maze uwo muntu aravuga ati uyu ni igufa ryo mu magufa yanje nakarakomara yanje azokwitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo nico gituma umuntu azosiga se na nyina. Imana rero mu itanguriro niho yatanguye guha Adamu. Imana yavuga ngo si byiza ko uyu muntu yibana wenyine yari umusore hanyuma iramusinziriza imukuramo urubavu imuhereza Adamu ngo babane irabahezagira ibaha ububasha bwo kurondoka rero harondoka umugabo n'umugore kugira ngo bagwize umuryango ni umugambi w'Imana kugira ngo abantu babiri barondoke yavuze ngo genda mu vyare muzure isi. Imibonano mpuzabitsina irekuriwe umugabo n'umugore babiherewe ububasha kandi abo mu kubihererwa ububasha n'amategeko y'igihugu arabivuga n'amategeko y'imiryango arabivuga bisaba ko aba bantu uyu musore ashimana n'umwigeme amaze gushimana n'umwigeme akagenda akabivuga mu muryango kubibwira abavyeyi nabo bakaja gusabira wa musore hanyuma bakajana ibikenewe uko kugiye kuraba mu itanguriro 24 haravuga ingene Aburahamu yatumye gusabira Isaka mwana w'umugeni nuvuga ngo uwo musore baramusabira umugeni hanyuma 37 bavuga ngo kandi databuja yarandahije ngo sinze nsabira umwana wiwe umugeni mu banyakananikazi bene igihugu abamwe nuvuga ngo umugeni arasabwa yamara gusabwa imiryango ibiri gakorana yamara gukorana bagahana uwo mugeni hanyuma bagaca mu mategeko y'igihugu bakagenda muri komine kugira ngo biyandikishe babeho inyigisho zibigisha umubano bagiyemo bariho n'amategeko awugenga amategeko y'igihugu yabandikisha bagasinya bagaheza bakaza mu ishengero nkuko padiri yabivuze kugira ngo baronke wa muhezagiro Imana yahezagiza Adamu na Eva kandi mu ishengero iyo baje naho tubaha izindi nyigisho zibereka urugo bagiye kubaka ingene bifata twuhirira ku nyigisho bahawe na leta kugira ngo urwo rugo rwabo rushobore kugenda neza nuvuga ngo iyo mibonano ikora abantu basabiranye kandi biciye mu mategeko. None Pastori igihe abavyeyi bamaze kumenya ko abo bantu babiri bakundana bakaja kumusabira bakagenda n'imbere y'amategeko hanyuma ntibaze mu rusengero aho hari ico bitwaye biragitwaye umuhezagiro wo mu ishengero ni ikintu gikomeye cyane iyo byashitse bihora bishibwa sanga aba bantu babiri bahe n'igihe banacikizanye nivyo nuko abavyeyi bokwera ntibibe kuko Satani arakora ugasanga bacikizanije mugabo mu nyuma bakirimbura leta ikavuga ati abantu bacikizanije ntibaze biyandikisha baje mu mategeko bakiyandikisha leta ikabigisha ingene bo bana
kugira ngo abana babo babe mu gihugu bari mu mategeko ntibabeho nk'abana batazwe. Abavyeyi kenshi hariho ukuntu imiryango ibigira mu Barundi bakavuga ngo tuje kwirega umwana wanyu umwana wacu yamwitije, hanyuma bakabivugana ko uwo mwana ari wabo n'imbaraga ashimwe bakagatanga. Ba bantu babiri bubakanye baragaruka mu ishengero bakavuga ati twebwe rero twari tubanye gipagani, hanyuma hacabaho bavuga guhezagira umubano wabubakanye. Ntitubagirira mariage ngo bambare zijya kanzu zera, kijya kanzu yera nayo ifite ikisigura. Duhezagira uwo mubano kugira ngo ugo rugo rubeho ruri mu Imana, kuko aba bantu bagarutse ku Mana baje kwihana ko bakoze ibinyuranye n'amategeko y'igihugu n'amategeko y'Imana. Ego reka ubona aho twumvirize Sheikh Hassan Ntakirutimana nawe ashobore kutubwira ico ivyanditswe vyeranda bivuga ku bijanye no kurangura amabanga yabubatse. Murakoze cyane. Kurangura amabanga yabubatse, iri jambo ryo nyene ubwaryo ririsigura. Urumva ngo namabanga yabubatse bisigura yuko kumbure abashobora kuba batarubaka ayo mabanga ntabwo aba ababereye. Hanyuma kandi hacagaruka mbega kubaka niki kugira ngo abubatse bashobore kuba borangura ayo mabanga babizirurirwe bavyemererwe. Mbega kubaka niki? Kubaka ntarinze gusubira inyuma cyane mu majambo yavuzwe mu bitabo vya Bibiliya, ariko kandi mu bindi bitabo vyeranda nka Qur'ani, Uhoraho Imana rugira byose yaravuze mu kigabane ca 4 ku ryungane rya mbere, aravuga ati ya ayuhannasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha inna khalaqnakum min nafsin wahida. Ati yemwe bantu, Uhoraho yavuze ati yemwe bantu, mu by'ukuri twabaremye tubakomoye mu muntu umwe, uyo nawe ni Adamu. Hanyuma wa khalaqa minha zawjaha, uyo Adamu Imana imuremera umukenyezi ariwe Adamu ariwe Eva. Uburyo bw'ingene nkuko byasomwe yavuye mu rubavu, Imana imuremera Eva, hanyuma amubera umukenyezi. Imana imaze kuremera Adamu umukenyezi wiwe, bari bamaze kuba abantu babiri. Hanyuma Uhoraho Imana rugira byose avuga ati wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, maze Uhoraho acaronsa ko muri abo bantu babiri havamwo abandi bantu benshi, abagabo benshi, abakenyezi benshi. Aronsa ko muri abo babiri habaho umugambi ujanye n'irondoka rigamije kugwiza abantu mw'isi. Ukungene Imana yashizeho iryo rondoka rigamije kugwiza abantu mw'isi, Imana yabicishije muri ico citwa amabanga yabubatse. Ni imibonano mpuzabitsina mugabo ifatiye kwibanga ryabubakanye canke yemerewe babandi bamaze kubakana. Uyu mugigwa rero urumva ko numugigwa ukomeye cyane kandi numugigwa witeka. Iyo turavye kandi ijambo ry'Imana tukaraba mu gitabo ca Qur'ani mu gibane ca 30 kuryungane rya 21, Uhoraho avuga ati wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Uhoraho avuga ati mu bimenyetso bibereka mwebwe abantu yuko Uhoraho ariho kandi akora ibitangaza wanashaka vyamaho, nukuba mwebwe abagabo Imana yarabaremeye abakenyezi ibakuye muri mwebwe nyene. Hanyuma Imana imaze kubaremera abo bakenyezi kwari ukubera impamvu zibiri canke zitatu. Aha niho tuza kuraba izingu rijanye n'icitwa imibonano mpuzabitsina icarico. Icambere litaskunu ilayha, mwebwe abagabo mwaremewe abo bakenyezi kugira ngo mushobore gutekanirwa kuri bo. Bisigura ngo umugabo ntashobora kuzura iyo ari mwana ariko arakura, hariho imyaka ashikamwo agatangura gutakaza bumwe mu bushobozi bwiwe canke agatakaza bimwe mu vyo mwubaka. Ibyo navyo ntabitakaza kuko vyazimanganye, abitakaza kuko Imana umengo ibimukuramwo ikabishira ku mugore Imana iba yaramutegekanirije, kumbure yamukuyemo kujya kuri Adamu vyagenze. Aho rero ni umwana w'umuhungu acatangura kwiyumvamwo ugukenera umukenyezi, ugukenera umwigeme, gushika hahandi rero azoshika ko azobona ijisho giwe rikamwereka. Urumva n'ibintu bimeze nk'isuma kumengo biri mu maraso nyene. Hanyuma amaso iyo amaze kumwereka, umutima ugacushima, aho nyene hagacatangura uburyo bw'ingene uyu ashobora gushikira uyu.
aha rero niho haca haza amategeko. Imana ntabwo yashatse ko igihe cyo kuzoshika ku mibonano canke kurangura amabanga yabubatse mu gihe umugabo yipfuje kubaka ugwiwe ngo bimere nka kurya impene, kurya inkoko canke ibindi vyari byo byose. Murazi ko ivyaremwe byose vyaremwe ari gitsina gabo na gitsina gore. Imana yavuze iti wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Ati mu bintu vyari byo byose vyaremwe ari gitsina gabo na gitsina gore. Ibiharage nuko, imyumbati nuko, ivyari ibiti byose mva nta kintu gishobora guproduce ngo kibandanye kibaho kidaciye muri ubwo buryo bubiri kuba vyararemwe uko niko ijambo ry'Imana rya Qur'an yerekana. Rero Imana ishaka gutandukanya hagati yo gushiraho irondoka rigamije kugwiza abantu kwisi kuri bene Adamu n'ingene inkoko zishobora kurondoka kugira ngo abantu baronke amagi nizo bazorya hirya yejo impene ibintu nk'ivyo oya. Imana ikishiraho umwitwarariko ugomba gukurikizwa kuri kiremwa muntu mwiteka no mu rupfasoni kugira ngo uyu mugabo n'umugore ntibaze bapfe gushikirana mu nzira yariyo yose basimbiranirako nka kujya kw'impene kw'inkoko. Imana ikishiraho rero ikintu citwa ngo ukubaka hagati y'umugabo n'umugore. Ico naco turavye muri Islamu mu bitabo by'inyigisho z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam hariho ingingo zine zisabwa kugira ngo urugo gubakike. Icambere nuko uyu muhungu niyumva ko yamaze kugomwa umukobwa nuko abimenyesha ujya mukobwa mugabo kandi akabimenyesha mu rupfasoni. Arashobora kuja iwabo agakurikiza ijisho. Kera twarabibona ati yanciye ko yikoreye umubindi ati naciye nkurikira no mwijambo bikavugwa ati twarakurikiye tuca dusanga inka muntu itaha muri runo rugo. Urumva ngo si vya bindi byo mu miferege, si vya bindi vya hehe. Hanyuma umusore agashika muri rujya rugo. Amaze gushika akimenyekanisha akavuga ko yashaka kuvugana n'umwana waho naka canka atabigenjeje uko akarondera abashinga ntahe atuma ati turafise umwana yagomwe muri runo rugo yari yipfuje kuza kuvugana n'uyundi mwana ngaha ayi mwo byemera byo bavyiza. Urumva ntibibe bya bindi byo mu mabarabara hanyuma bajya bakavyemera kumbura imiryango barazinanye. Iyo rero igaciba ariyo nkingi ya mbere. Umuhungu n'umukobwa bagashimana mugabo biciye mu rupfasoni atari bya bindi byo guhurira ama hoteli guhurira oyaye mu rupfasoni iwabo n'umukobwa. Hanyuma iyo ni nkingi ya mbere. Inkingi ya kabiri aba babiri bamaze kuvyumvikanako kuko bataravyumvikana nta kindi cyo kurikira. Bamaze kuvyumvikanako umuhungu acamenyesha iwabo ati jewe n'ukuri nabengutswe ni kuvuga ngo nemerewe. Igihari rero abavyeyi ni muhaguruke tujane jewe uburyo mfise n'ubu. Hanyuma rero inkingi igira kabiri agacaboneka abashinga ntahe. Pastori yasomye ijambo Aburahamu atuma umunyarugo wiwe kugenda kuronderera umugeni umuhungu wiwe Isaka. Yatumye umuntu ni delegation igenda kandi umuntu w'icubahiro. Si gufata umuntu wa rumogi mwibarabara oya. Rero iyi ningingo ikomeye kuko ikini cyabona gikomeye n'imbere y'Imana. Rero hakagenda n'imiburi babe babiri nka kujya Yesu yavuze ati ijambo ryose mbere n'ivyagezwe ati ijambo ryose rize rinonosoke kuvyabona bibiri canke bitatu. Ivyabona rero bikagenda ati twebwe n'ukuri umwana wacu yarashimye ngaha mu rugo hanyuma rero ibyo mudusaba byose turemeye kubizana. Abo bagiye n'abashinga ntaye ni inkingi igira kabiri. Inkingi igira gatatu nuko ivyo basabwe inkwano zigomba gutangwa. Nta mukobwa agenda gusa, nta mugore agenda gusa kuko ni agenda gusa ntazogira agaciro. Mu gihe abavye bavyumvikanye hagati yabo kandi nabo bagashimana gusa ico bitwaye kiri kuba umuhungu ntiyogirirwa mananiza urumva ariko yoreka umukobwa bakivuganira. Mu gihe ubushobozi bwe ari buke nibiyumvikanire n'umukobwa hanyuma abavyeyi bahezagire. Mugabo icitwa inkwano uko cyo bakiri kose kigomba gutangwa. Iyo ni inkingi igira gatatu. Hanyuma inkingi igira kane rero ya nyuma nuko habaho urubanza abantu bagatumigwa hanyuma wa muhungu n'abamuherekeje akaza bateguye kubakirira muri sale, bateguye kubakirira muri salo iwabo, bateguye kubakirira muri jardin iwabo maze ijambo rikavugwa abashitsi kaze ikibagenza niki hanyuma wa muhungu agashimirwa ibyo yatanze nk'inkwano hanyuma agahabwa ukuboko nubwo ngo akemererwa icese yuko yakiriye uyo mwigeme nawe akavyemera akabibazwa akavyemanga n'umukobwa kandi aho ni mu rugo n'umukobwa nawe akavyemanga. Izi nkingi rero zine zikwiye iki nico citwa ukubaka. Ukuvuga ngo igice gikurikira ngaho rero ibanga ry'abubatse rica rikoreka kuko bamaze kuba bubatse. Mugabo ibi vya mbere bitaraba icokogwa cyose gica citwa ubusambanyi. Mugabo ibi bimaze kuba
niho haca haba rero ico kintu citwa ukubakana. Hanyuma rero birashika yuko ivyo birashobora no kubera mu rushengero canke abakozi b'Imana bakaza muri kijya kibanza kiba cyateguwe nka twebwe muri Islam abakozi b'Imana bashobora kuza mu kibanza cyateguwe canke abantu bakaza mu rusengero nuko. Hanyuma ibindi bikurikira bivana n'ahantu abantu bashobora kuba babaye mu bijanye n'uburenganzira abantu bamwe bagenda barakenera kugira ngo boroherwe ati bo wewe amabanga ufise hari akazi kimugabo hariho ibintu udashobora gushikako mu gihe utandikishije umugore mbega umuryango wawe n'uwuhe mu gihe bizoba bikenewe ivyo rero biza kubaho urumva mugabo ino kumugina vyamaze kuba vyatunganye nuvuga ngo mwisesero rya mbere bikaba vyamaze kurangira icyo rero nico twita amabanga canke amabanga yabubakanye nico gisigura twisunze ijambo ry'Imana nkuko twasomye mu gihe bogira izo ntambwe zose ariko hageze kuri iyo ntambwe ya nyuma waruvuze ugasanga ntibagiye mu musigiti canke nk'umukozi w'Imana aho ndiko mvuga mu idini rya Islam ntaje aho bari kubagirira ubwo rubanza kugira ngo ashobore kubahezagira muri ico gihe batuma imiryango bagize ivyo byose hamba bakagenda bakibanira aho barabirekuriwe kurangura amabanga mpuzabitsina. Ni kuvuga ngo hariho inkingi imwe izoba ihaze inkingi imwe yo gushikirizwa icese birumvikana ni nka kujya ugiye kugura ibidandazwa uratanga amafaranga urashobora kugenda taresi ufise urumva aho ushobora gushika bakakuhagiriza ko wavyivye mugabo iyo washikirijwe icese niyo resi uba uhawe ni kuvuga ngo aho biba bizwi nico gituma ikindi giusanga bibaye n'ivyanditswe ugasanga urupapuro ruranditswe nk'ibi tugenda turabona uno munsi mu mareta atandukanye ibintu nk'ivyo oyo bituma umuntu by'ukuri aba azwi kandi akabaho azi neza yuko yubatse ugwiwe biciye mu mategeko ariko kubiri nivyo kuvuga ngo ntabwo biba birakwira neza hama mu gihe nk'abubeshehe ubahezagiye hama ntibaje imbere y'amategeko ho hari ico bitwaye ico novuga ko bitwaye canke bidatwaye ni inyuma yo gusuzuma icyo ijambo ry'Imana rivuga kuko mu bisanzwe ivyo kwemera Imana abantu barakwiye kubirekera ikibanza cyo kwemera Imana nyene hanyuma ibindi navyo abantu bashobora kumvikana ko batireka tugira uku navyo nyene bishobora kuba vyiza mugabo bivangatiranywe n'ivy'Imana. Ja kukindi kibazo patiri mbega hariho ico pasitori Vitali yavuze ati ngo igihe bagarutse harabaye imibonano mpuzabitsina kuri aba bakundanye ugasanga kumbure hara nyuma y'iyo mibonano mpuzabitsina ugasanga umukobwa ari bungenze canke ki muri ico gihe hanyuma bitahuye ko bakoze ikosa bakagaruka kugira ngo bashobore kumbure kubabarirwa guhezagirwa muri ico gihe abo bantu mwobahanura iki canke muri ico gihe mbega baremererwa bagahezagirwa nk'abandi bantu nyene bakoze ibintu bimeze neza kugira ngo bashobore kwemererwa imbere y'Imana n'abantu ivyo birashikore n'umwigeme bagashimana bagaca n'imbere y'amategeko y'igihugu mugabo sanga baciye babana badaciye muri ekereziya guhabwa wa muhezagira Imana yaha Adamu na Eva kuva mu ntango twebwe rero mu mategeko ya ekereziya nuko ijambo ry'Imana ribivuga abo bantu baba bakiri mu busambanyi naho amategeko y'igihugu aba yemera ko bubatse mugabo muri ekereziya baba bakiri baba bari mu busambanyi mugabo ubwo uko kubana n'ubwo bumwe buri hagati yabo twebwe muri ekereziya Gatolika ntituvuga ko ari ibintu ko atakintu bimaze kuko nabantu babiri bamaze kuja hamwe abo bantu rero ntituvuga ko uko kubana uko kuba baba hamwe ataco bimaze turaheza tukagira ko ari ibintu novuga ni nk'inzu wubatse mugabo idafise umushinge idasakaye urumva irakeneye guherahezwa gusozerwa neza kugira ngo by'ukuri ibe inzu yubatse neza rero ntitubasambura mugabo dusha tubahanura tukabatumirira ko babanza kubona ko ivyo barimwo ari ubusambanyi batarose umuhezagero w'Imana hama tukabaha inyigisho tugaheza tukabatumirira kuza guhabwa uwo muhezagiro w'Imana pastor yabivuze ntibaba bakiri umusore n'inkumi ariko turaheza twe tuvuga ko ari ni nk'ugusanura no kuvuga bihaye bagize iki ubumwe bagiye kugira ubumwe batari kure n'amategeko y'Imana no kuvuga bagira ikintu kimeze nk'igisambutse bubatse ikintu gisambutse
duca twerere tugisanasana iyo baje rero muri Eklezia Katolika turabakira tukabigisha kugira ngo ubwo bumwe tubusane bukomere kireke kuba ikintu gisambutse ikintu kitagira ishingiro maze ubwo rugo rwabo ruje ku murongo hanyuma ubwo bumwe bari bubatse bumeze nk'ubusambutse budafise ishingiro buronka ishingiro hama bageza bakaza ari tukabakira muri Eklezia Katolika tukabaho umuhezagiro w'Imana mugabo atari kumwe k'umusore n'inkumi bakirisugi nani naco gituma mbere hari n'amateka bigenga ko badashobora kuza bashize ko na wa mwitwikiro kujya mwitwikiro nawe kumwige murasigura ko aba akirisugi mugabo n'aba atakirisugi turamwakira gaheza nawe mu nyuma gukomoza umuhezagiro utaronse hama tukawumukomorera bagaheza rero bakabana nabo mu mategeko no mu muhezagiro y'Imana. Mbega ni ryari mubemerera kubaha uyo muhezagiro w'Imana ni gihe hariho nkuba yibungenza avuga nti by'ukuri nditahuye ndashaka by'ukuri uyo muhezagiro w'Imana acibungenze mbega uyo aje nawe nyine arahabwa muhezagiro w'Imana canke arindira ko yibaruka kugira ngo ashobore kuza ashobore kuronka ubwo burenganzira bwo guhabwa muhezagiro w'Imana. Mu mateko ya Eklezia Katolika usanga bitandukanye bivanye n'igihugu n'ikindi mbere bivanye n'imigenzo y'abantu n'iyahandi je novuga iwacu mu Burundi muri Eklezia Katolika uko bimeze kugeza ubu nuko dusaba ko uwo mwigeme yibungenga uwo mwana hama akibaruka hama maze kwibaruka rero agaheza kaza n'uwo mugabo we tukabaha uwo muhezagiro cause nuvuga ko ari amateko ari mu bitabo nkuko no bivuga ya Eklezia Katolika gengisi yose mugabo novuga ko n'indinganizo yo muri Eklezia Katolika mu Burundi ifasha abakiri bato abasore n'inkumi kubaherekeza kugira tubereke yuko atari vyiza kuja mu busambanyi mbere yuko umuntu aronka uwo muhezagiro w'Imana ntiduhave kumbure duca duhezagira umuntu afise inda wocumengo turiko turaha impigi kuba umuntu yagiye mu busambanyi agafita inda agifise n'inda aheza kaza tukamuha umuhezagiro novuga ni endo iherekeza abantu cyane cyane abasore n'inkumi kugira ngo babone kwico kintu ari kibi atari kintu gisanzwe kuko no muntu uze murazi ko mu migenzo y'ikirundi ya kera murazi ko umwigeme asamye inda yishushu murazi ko bamutama gisumanyenze twere mbwa ntitugomba gushika kuri urwo rugero rwo kuza guta umuntu mu gisumanyenze kubera yacumuye ko turemera ko Imana ari umunyakigongwe Imana itanga ikigongwe ku muntu yacumuye mugabo katugomba kudaha impigi kudahimiriza cyangwa kudashigikira ubuhumbu anacho gituma cyo turindira ko uwo mwigeme aribaruka hama mbere hariho nico twita ibihano mpanuro igihano gituma uwo muntu yihanura hari ibyo mutuma gukora mutuma gufasha ari nk'ibikorwa by'urukundo azokora tuvyita keshi impongano cyo kumubwira tuti were wa mwigeme uzogenda urabe umupfakazi cyangwa umuntu w'umunyokuru umuvomera amazi umufasha ibi nawe wa musore uzogenda ufasha ikiniki ukora ikiniki ukora ikintu ciza mu ntumbero yuko turiko turamwereka ko yarakoze amakosa arakeneye igihano mugabo igihano gifise intumbero yo kumuhanura kugira ngo mu nyuma rero tuzomwakire tumuhezege tumukomere umuhezagero w'Imana mugabo kandi nabandi abakirugwaruka imisore n'inkumi babone ko iyo ngendo yuko umusore n'inkumi bakundana gushikaho umwige matwarinda batarashya imbere y'amategeko atari ingendo nziza haba mu migenzo y'ikirundi mu mateko y'igihugu mbere no mu mateko ya Eklezia yuko atari ingendo nziza kugira ngo tuje mu ntumbero yo kugwanya ubuhumbu bushobora kwaduka hagati y'ugwaruka. Ego ikibazo ni cakindi nyene kuri Pastor Vitali mbega igihe bagarutse ugasanga mu kurabo babiri bakundanye harabaye imibonano mpuzabitsina muri ico gihe bakaza gusaba imbabazi kugira ngo bashobore gutunganya imbere y'Imana abo bantu muhora mubafasha gute? Murakoze cyane ni mu buryo bubiri barashobora kuba barakoze imibonano mpuzabitsina ari umuhungu n'umukobwa bakundanye mugabo atanda bateranye hanyuma rero bakavuga bati tuje tubanze mudusabira Imana imbabazi kuko ntitwohezagirirwa mu caha abantu bakihana ati byarangoye nsangana byashitse nagikora umuhungu cyangwa umuhungu ati byarangoye sanga nagikora umukobwa hama turakora icaha muri ico gihe hariho umwanya tubaha kugira ngo banze urabe ko atanda yatwaye iyo kandi ukamuha n'amahani
ko adasubira kuja kubonana na wa muhungu canke na wa mukobwa ngo basubire barangura amabanga mpuzabitsina. ayo mahani nayahe Nukumubuza gusubirayo nukusubira kugiranira ayo maraporo sexuel canke iyo mibona mpuzabitsina. Donc barindire cagihe amukoye abavyeyi baje kumukwa hanyuma bagaca ku mategeko y'igihugu bagaca n'imbere y'Imana akabona kuja kurangura ya mabanga yemerewe abavyeyi bahezagiye abakozi b'Imana bahezagiye n'igihugu cahezagiye. Iyo rero bishitse ugasanga yaramutwaje inda ubundi iyo duhezagira abantu babiri amasezerano agiranira abantu babiri ariko iyo wa mukobwa afise inda ni kuvuga n'abantu batatu. Iyo rero vyashitse agatwara inda urarindira kibaruka padiri yabivuze neza amaze kwibaruka araza ntasubira kwambara ya kanzu na wa mwitikiro ntawe yambara kuko mu mategeko umukobwa yambara iriya kanzu yera n'uriya mwitwikiro bivuga ngo kiya ni ikintu cera ni ikintu kiri saint aracari sugi reka mvuga ko atarononekara. Nico gituma n'uriya muhungu iyo aje kumutora ageze imbere ya padiri cyangwa ya pasiteri imbere yuko asinya abanza kumukurujya mwitwikiro bivuga ngo aratwikuruwe arabirekuriwe hanyuma rero agahezagirwa akagenda kubonana n'umugore we yakoye. Ariko iyo yatwaye inda bagacikizanya nibyo binaba bakihanura hari impanuro tubaha kugira ngo bamenye ko bakoze icaha kumva bubatse nabi ibintu byabo byubakiye mu makosa cyangwa mu manyanga. Ni kuvuga ko bikenewe kubakwa n'Imana kugira ngo urugo rukomere. Baba bakeneye wa muhezagiro turaheza rero tukabigisha inyigisho zibereka amakosa bakoze n'ugo rugo rwabo ingene rubwiza kubakirwa mu Mana mushinge w'Imana ingene urugo rwubakirwa mu Mana hanyuma tugahezagira umubano wabo. Ariko ntiduhezagira mariage duhezagira umubano kugira wa muhezagiro w'Imana nawe ubaze kumwe bari barataye. Iyo rero umuntu yitahuye akagaruka twebwe abakozi b'Imana turamwakira tukamuha impanuro hanyuma wa muhezagiro akawushikira tukatugira umunsi mukuru wa muryango wari warakoze amakosa wari kosoye imiryango igasubira ikabubaka. Mbere kenshi niyo yamucikije gutyo yabiwa umuhungu baragenda kwirega bagatanga ibisabwa nimba bitahari bakavuga bati nta kundi ko byabaye ko mwemeye kuko baciye amategeko y'igihugu bagaca mu mishengero bakagira umunsi mukuru twese tukanezerwa. aho nubwo umwigeme aba yibungenze uyo munsi mukuru uraba umwigeme iyo yibungenze ntaca mu ishengero aracari mu caha. None pasitori mwaje kutubwira nti Yesu yavuze ko ngo sinaje kurondera ngo bakomeye ngo ariko ngo naje kurondera ngo bagwaye. Muri ico gihe uyo mwigeme mu gihe yibungenze yitahuye ko yakoze ikosa yakoze icaha akavuga ati jewe ndashaka gusubira novuga ni kugiranira imigendanire myiza n'Imana imbabarire acibungenze. None bice kuri no murongo mumva ico mubuza ko ahezagirwa cyo bariki ikibazo aracagwaye kuko duhezagira abantu babiri duhezagira abantu batatu ni nk'umuntu agwaye malaria niwo mukura mu bitaro malaria itarakira tubanza kureka ijya malaria igakira kavyara ujya mwana hanyuma akabona kuza na wa muhungu yitwa umugabo wiwe mugabo bari mu caha nabasambanye abo bantu bakabanza kutahura ko bakoze icaha agatura ujya mwana ari munda amaze kumutura akaza bakemera ko basambanye kuko abantu nabasambanye naho bavyara 4 5 igihe bataraca imbere y'Imana byitwa ko bari mu caha. None nko muri ico gihe nk'ubu uyo mwigeme byoshika akitaba Imana ariko yarafise ubwo bugombe yari amaze kwitahura ati je ndashaka kuja imbere y'Imana. Muri ico gihe ntimubona ko mwamurungitse uyo mushaha ikuzimu? Uyo muntu arashobora guhura n'intambamyi z'umugabo ugasanga umugabo we ntavyumva byo kuja guhezagirwa canke guca kuraba padiri canke pastori ngo bamuhezagire bahezagire wa muryango
ariko wa mumama ku giti ciwe canke wa mugabo ku giti ciwe akaba yaraje ati jewe vyarangoye narakoze ibyaha ibi nibi nibi byarangoye ndi mucaha tukamusabira uramusabira imbabazi mugabo kamuha impanuro zuko boza bagatunganye n'Imana wa mugabo wiyo ariko kandi Imana iraba umuntu giti ciwe mu gihe wa mugore aberewe intambamye n'umugabo agapfa wa mugabo ataremera ko baza ngo bace mu rusengero baronke wa muhezagiro w'Imana mu gihe uyo mugabo yemeye n'umugore akemera ariko uyo mukenyezi akaba yibungenze bakaba bashaka kuja gutunganya imbere y'Imana mu gihe umukenyezi yibungenze mwebwe kubera iki mudashobora kumuhezagira ntitubahezagira kuko duhezagira abantu babiri ico dukora tubasabira ikigongwe ku Mana kugira ngo hamwe icoba nk'urupfu ntibabura ijuru mugabo wa muhezagira uvugwa ntitubaha ntiyaragera kuba uronka abo bantu babiri kubera baracari mu caha ariko muremera ko imbere y'Imana baba bejejwe ataca baba bagifise erega umuntu asabigwa ikigongwe buri munsi kuko Bibiliya ivuga ngo mu bari mwisi nta muntu numwe agororotse ndetse no mwijuru atari uwejejwe n'amaraso ya Yesu rero Yesu uko ameze ntameze nka twebwe hariho ivyagezwe tujamo bitandukanye n'ivyagezwe vy'amadini canke by'abantu uravyumva yego ico tuba turiko tukugwanya gushigikira icaha kuko abantu bose bacha bavuga ati nari nzobigira gutyo ugasanga bari ko bagwanya itegeko ry'Imana igihe Imana yatangura kubaka Eden abo bantu barasabirwa imbabazi tukabaha n'impanuro ariko mu gihe apfuye yasabiwe imbabazi ntaboreka kuja mu ijuru kuko ijuru sitwe twaryubatse yubatswe na Yesu ego ikibazo ni cakindi nyene kuri Sheikh Hassan Hakirutimana namwe mushobore kutubwira mbega abo baba bubakanye haba habaye ukurangura amabanga mpuzabitsina ugasanga kumbure umukenyezi wo mukobwa ari bungenze muri ico gihe muri Islam mubafasha gute nagira ngo ntangurira ahantu havuga ngo mu bisanzwe kugira ngo birinde bibaho aho umuhungu n'umukobwa bashobora gushika ku mibonano mpuzabitsina kandi batarubakana ibi ni ibintu mu bisanzwe bitegurwa ni ibintu bitegurwa ugasanga vyabaye kubera ko vyateguwe mugabo kandi hariho n'ubundi buryo bw'ingene ivyo bintu bishobora kugwanywa nagira ngo mbanze mvuge yuko umuhungu n'umukobwa kuba bahuriye aho bohurira hose kumbure bakimva namwo ko bakundanye ntigisigura wewe umuhungu ntigisigura ko uwo mukobwa uciye umurekurirwa ngo ni gwawe kandi ntigisigura ko nawe umukobwa ko uyo muhungu uciye umurekurirwa ngo ni gwawe kuko gusa mwabonanye gusa murahuye mwibarabara ngo mwakundanye oya ariko kandi no kuri ya ntambwe igira kabiri naho bizoshika umuhungu amaze gutanga inkwano iyo ntambwe yabaye yarungitse abashinga ntahe bagiye wabo n'umukobwa inkwano zatanzwe naho biba bigeze ngaho ntabwo baba bararekurirwa gushobora kugira iki gushobora umwe ntaba yamaze kuzirurirwa uwundi canke uwundi kuko hari ikintu kiba gikenewe Imana yavuze iti fankihuhunna biidni ahlihinna abo bigeme muzokwabira muze mubabire ku burenganzira bw'abavyeyi babo ikibazo cyo kwabira ikibazo kijanye no kubaka urugo ni kibazo kiri hagati y'abantu babiri hagakurikiza izo ngingo abandi bose bazoza mu nyuma nabaherekeza gusa mugabo ico gitegerezwa kuba ari ikintu cabaye hagati y'abo bantu uko ari babiri rero gushika no kuri urwo rugero rw'uko n'inkwano zamaze gutangwa wanashaka kuko hari abantu usanga aratanze inkwano mugabo ati bo tuzogira mariage nyuma y'imyaka 3 inkwano zatanzwe uno munsi cyo gituma navuze nti ibindi bintu abantu nibo babikwega iyo byamaze gushika umuhungu n'umukobwa bagatwazanya inda imbere yuko bashobora kubaka ugwabo kwa kundi twabivuze mbere hakagera aho umukobwa canke umuhungu mugabo na cyane wa wundi afise umutwaro avuga ati jewe ndigaruye nshaka ngaruke kugira ngo nshobore kuronka umuhezagiro canke bose uko ari babiri dushaka tugaruke tuze kurondera umuhezagiro kumbure dushobore kugirishwa cakindi citwa uguhuzwa ukuraganishwa reka mvuge ukuraganishwa kuko ni muri iryo raganishwa hazamwo abakozi b'Imana iyo binabaye ngombwa hakazamwo n'ayandi mategeko
rero twebwe muri Islam ubwa mbere batizwa kwemanga ko bakoze icyaha bakoze ikosa kubwo kuba barakoze ubusambanyi hanyuma ubundi padiri yabivuze neza ati kera muri kahise umukobwa yatwara imbanyi bamuta mu gisumanyenzi mugabo uravye Qur'ani mu kigabane ca 24 kujungane rya kabiri Imana yavuze iti umusambanyi w'umusore n'umusambanyi w'umwigeme imbere yuko bazoraganishwa babanze bigishwe indero nukuvuga ngo bakubitwe inkoni ijana kugira ngo kibe icitegererezo ntihagire n'uwundi muntu azosubira gukora ico kintu babanze bakishwe mu gihano cy'abavyeyi bakwitwa inkoni ijana kuko umwana w'umukobwa kuja gusambana se atamutanze ubundi ubwo n'ubuyobe kuva na kera narindi uko no kumaramaza umuryango uko no gutetereza umuryango uko no kwica iteka ry'umuryango nje bituma kera babata mu bisumanyenzi ariko kandi n'umwana w'umuhungu kuja kurira umwana w'umukobwa ataramushikirizwa icese nako nyene akona kaga no gutetereza umuryango no kumaramaza inshuti umuryango wo kwanaka kera ahubwo baranawuharira n'umukenke bati bakanawutaramura ati aba bantu sibo urumva rero Imana nayo ugiye kuraba uburyo bw'ingene yashinze amategeko ngenga abantu ngenga kibano ngenga buntu Imana yafatiye kuri rwa rupfasoni nyene rugomba kugenga abantu mu vyubahiro no mu mateka Imana yagiye irabaha rero byashitse ivyo byose bimaze gushika baremeye gusaba ikigongwe iyo bagarutse ico kigongwe n'ukuri ikigongwe ntikiba hagati y'umwemeramana na shehe oya ikigongwe kiri hagati y'umwemeramana n'Imana kuko Imana nitanga ikigongwe Imana niyo yashinze ko ubusambanyi ari icyaha iyambari jewe nabishinze nije nohanye abo bantu nije nomenye ndabigenza mugabo Imana niyo yashinze ico kintu rero Imana nayo yaravuze iti wa inni laghafarun liman taba wa amana wa amila salihan ati nanje uhoraho ndumunyakigongwe kuba ari we wese azokwigarura agasaba ikigongwe inuma Imana ati imiryango y'imbabazi n'ikigongwe cy'uhoraho izobandanya kuba yuguruye mu isi gushika umunsi izuba rizoserukira mu burengero bwa ku munsi w'isi ku munsi w'umuhero vuga ngo rero Imana nitanga imbabazi nitanga ikigongwe kuwagarutse Imana iraba umutima uyu muntu yaje vy'ukuri naho yopfa atarashika ku mukozi w'Imana ngo amweze Imana yamaze kubona umutima mugabo kubwo kuba tubaye ngaha duzo gukingira uhereye kuri uyo no kubasigaye bandi ivyo bintu ntibarendegere ntibagiriki hacaza amategeko rero ingene uyu muntu yakigwa igihe cyo kugira ngo nk'abakozi b'Imana kugira ngo ashobore kubabarirwa gice gikurikira ngaho ni kuvuga ngo aba bantu ko ari babiri bati turasabye kigongwe Imana itubabarire iyo bitakunze ko utwo tunywafu 100 baducishwako igice gikurikira ati bo dukeneye ko rero duhezagirwa twubakane biciye mu mategeko turagane biciye mu mategeko imbere y'Imana mugabo rero mwigeme aba agifise imbanyi muri uwo mwanya ntaragana rishoboka ariko sino kuba gusa ico no kongera kubwo nuko muri Islam tubona ko iyo umwana w'umukobwa arinze yemera gusambana n'umuhungu atarasohoka mu rugo iwabo mwiteka bisigura ko uyu ukuyavyemeye kuri uyu ashobora no kuvyemera no kuwundi kuko ntaca zirikirwa ngo ni kuri uwo wenyene oya aracari wabo canke bimeze ukaraja gusuma nibindi kuba gusa yumvise ko iryo teka yogiyambura agasambana n'uyu ni nkuko kandi byo nashika agasambana n'uwundi igice ciyongera kuvyo padiri na pastor bavuze nuko kandi biranashoboka ko iyo mbanyi ashobora kuba afise bishoboka kidashobora kuba ari ni yuyo ishobora kuba ari ni yundi muntu muri uwo mwanya rero uyu azoba agiye kuragana urumva hazoba haraganye ibintu bibiri wewe uzoba uraganye n'abantu babiri umwana na nyina ari munda nico gituma rero amategeko twe muri Islam intwa Imana yaravuze ati wala tunkahul mar'atu hamila hatta tada umwigeme yibungenze ntaze araganishwe imbere y'Imana kiretse abanje kuvyara kumbura ujya nyene kumuvyara ujya muhungu abone neza ati kwera uyu mwana ni wanje hagacasa habaho ukwiyumvira gushasha no gushimana gushasha inyuma yo kuba ujya yavyaye hanyuma rero bakaza gukurikiza za nkingi twavuze uko ari zine hanyuma bagashobora kuraganishwa biciye mategeko y'Imana uko byashinzwe zijya ngingo hanyuma igisigaye rero nuko bonyene
hagati yabo ku cyaha bakoze n'Imana niho hari ico kigongwe mugabo abakozi b'Imana turabaremesha tukabereka neza yuko ico kintu kize gisubire ibintu nk'ivyo ariko mwitege imbabazi z'Imana hanyuma gusabirana navyo ivyo nibisanzwe bikabaho mugabo nta mukobwa yoraganishwa gifise imbanyi kuko hashobora kubaho ayo ma accident yose twavuze ayo padiri yavuze pasteur yavuze niki kandi nongeye ko cyo kwisanga umwana avutse atari uyu bakeka ko kumbure ari we yari umufiance wiwe. Ikiganiro isobanuro y'ijambo ry'Imana kirabandanya kuri radio Isanganiro turacariko tuganira ku bijanye n'ico ivyanditswe vyeranda bivuga ku bijanye no kurangura amabanga mpuzabitsina. Rero turacari kumwe n'abatumire Hassan Ntakirutimana umuvuga butumwa mu idini rya Islam Patiri Calliope Bazitwinshi akaba ari umuyobozi mu biro bijejwe inyigisho za Bibiliya mu Burundi tukaba kandi turi kumwe na Pastori Vital Nizigiye akaba ari pasitori mu ishengero Jehova Rafa je ku kindi kibazo mbega Patiri mashaka kutubwira ingaruka nizihe zishika kuri abo usanga barangura amabanga yabubatse mu gihe batarubakana aho usanga bagenda kurangura amabanga mpuzabitsina batarabyemererwa. Ingaruka ya mbere nkuko ijambo ry'Imana ribivuga nuko babagiye mu busambanyi mu buhumbu. Ijambo ry'Imana rivuga neza ko ingero y'igicumuro ari urupfu. Sikuvuga ko urupfu tuvuga ari urupfu rwo ku mubiri mugana urupfu rw'umutima. No kuvuga ingaruka ya mbere nuko mu bisanzwe uko ijambo ry'Imana rivuga nko mu ikete rya mbere Paulo yandikiye abanyakorenti abandi kindwi biravugwa neza yuko umubiri w'umugabo ugabwa n'umugore umubiri w'umugore nawo ukagabwa n'umugabo. No kuvuga ingaruka ya mbere nuko wewe uba wamaze kwemera ko umubiri wawe ugabwa n'umuntu atari we yokugavye. Bisigura yuko ubusa n'uwi novuga n'inka yijanye ku macuniro. Inka yijanye ku macuniro. No kuvuga kuba wemera ko umubiri wawe ugabwa n'umuntu atari we yowugavye. Uba witanze uba wishoye. Iyo ni ingaruka ya mbere mbi. Ingaruka igira kabiri mbi ni yuko bashobora kuvyara umwana ugasanga uwo mwana ntakingiwe n'amategeko. Nyakubahwa Sheya yabivuze harakunda kuba impari iyo havutse abana bishushu abana bavutse ku bantu batubakanye byaciye mu buhumbu. Ugasanga kubera wa muhungu yakuvyaye ku mwana kandi yagombye kugaba umubiri wawe kandi atabo basha bifitiye arashobora no guca mu nyuma kwepa akaguheba. Bica bigira n'ingaruka mbi novuga mbere ku mubiri umukobwa ashobora kugira ibibazo mbere no kugwara mutwe akagwara mu mutwe kubera uwo yari yarihebeye akamwihebera kandi atabo basha ramufise ko nawe aciye amuheba. Urumva ko ari y'ingaruka mbi. Ni ingaruka mbi cyane gose cyane ubwa mbere ko ari gicumuro baba ariko barica bonyene. Ubwa kabiri ko umwe aba yemeye kwitanga ngo agabwe n'ubundi kandi atawubasha amufise ko hagashaba niyo ngaruka yuko abana bavutse kuri abo bantu bashobora kuvukira mu kangaratete badafise urugo baramutswa badafise amategeko abakingira. Ni ingaruka mbi bandanyiza rero uzorera abo bana. Acho gituma mubona kumbure hari ibintu biteye ubwoba cyane gose aho usanga abigeme bayerera mu mabarabara baja mu buhumbu kubera abo besho usanga arabavyaye abana mugabo ababavyaye ko bakabaheba. Ariko mu gihe byaciye imbere y'amategeko y'igihugu n'imbere ya Ecclesia birumvikana yuko uwo mwana abafise aho yavukiye naho umugabo yoheba uwo mugore baravuga bati amateka avuga yuko uyu mwana atorana ngaha kwase kandi uwo mugore ko byaciye mu mategeko baravuga bati uyu mugore ntava ngaha arasangiye n'umugabo itunga bakarigabura no kuvuga n'umugore ntatabwa mwibarabara. Uretse nabo bantu babiri haraza n'ingaruka mbi yuko ivyo bintu biremera
umuryango bikaremera umubano bikaremera igihugu ingene kuva mu muryango bitwararika uwo mwana ingene bari uwo mwana kandi iyindi ngaruka mbi kandi ikomeye cyane kumbure nari guhera ko mugareka ndayihereza ko n'uwo mwana ari karakura adafise abavyeyi atabona abavyeyi imbere yiwe adafise se adafise nyina bamwitwararika n'uwo mwana bigaca bigira ingaruka mbi kuriwe muga kandi bikaremera n'umuryango bikaremera n'igihugu cyose ariko n'igihe batavyaye umwana ingaruka ya mbere mbi ni uko kwiyahura kwijana ku macuniro ukemera ko umuntu atagufise ku burenganzira akugaba ukemera ko umuntu abavyeyi mu muryango batazi amategeko atazi ukemera ko akugaba agaho umubiri wawe agenza umubiri wawe uko ashaka ubusa nuko uri nk'imbagwa yijanye ku macuniro urumva ko biremereye cyane gose ego ikibazo ni cakindi nyene kuri Pastor Vital namwe bwe mushaka kutubwira ingaruka zishika kuri abusanga barangura amabanga mpuzabitsina mu gihe batarabyemererwa kuko baba bataraje imbere y'amategeko n'imbere y'Imana kugira ngo bashobore kuronka umuhezagiro w'Imana mu munota umwe kubera umwanya uri kuradusiga dufate umunota umwe kugira ngo twishure ico kibazo icambere uyo mwana w'umukobwa ashobora kugwara umugera wa sida ashobora kugwara zona kigira kabiri buriya iyindi ngaruka umukobwa akunda kuja gukora imibonano mpuzabitsina ashobora kuzokubaka bikamunanira kubaka kubera ikaya ama divorce mubona ari karaba menshi ni aba bana b'abakobwa n'abahungu abonana ugasanga umukobwa yabonanye n'abahungu batanu n'abagabo batanu abantu bose ni 10 kandi izo mpemu zo muri abo bahungu no muri abo bagabo zigendera muri we kandi izo mpemu yanduye mu bijyo mpuzabitsina igihe hageze kubaka mu mutwi we kuko yamaze kwiha kugendana n'abagabo benshi n'abahungu benshi ntashobora guhazwa na wa mugabo umwe kandi uwo mugabo umwe bagiye kubana ashobora kuba atazoja gukora imibonano nk'ivyo yahora akora ashobora iyo ningaruka ashobora kuba yahora ahura n'abantu babanze kunywa drogue imbere yuko baja gukora ivyo bintu kuko bamuhaye amafaranga ayo mafaranga yabo nabavuga ngo turayagaruza canke kuyapfuza sinige numva no bivuga iyo niyindi ngaruka ituma wa mugore naho yo kubaka adashobora kuba mu rugo acaguma yama ariko arakenera ba bantu bagendana ugasanga abanye n'umugabo afise uburyo buto kera babahora basambana baramuha amafaranga menshi yagiye ibyo ashaka mpora mbwira n'abandi abakobwa benshi igituma umuhungu arondera umukobwa ntiturondera abakobwa ntitwarongoye kubera dushaka amashusho meza ntitwarongoye abagore kubera dushaka amataye cyangwa amafaranga twarongoye abagore ntidukwa ishusho ntidukwa amafaranga ntidukwa umuryango dukwa ico umuntu yambariye iyo rero ibotike umuntu afise ibotike atanguye kuyigopesha ikihomba iyo rero abakobwa batanguye kugopesha baba bahomvye ibotike yabo ikihomba kubera iki nta gaciro abagifise iyo ni ingaruka kandi uwo muntu aratinda akamenyekana muri societe hari n'igihe wa muhungu amureheje ashobora kumushira kuri stati ubuhora na WhatsApp arahari abantu bakavuga ati uyu muntu uramuzi ati n'umusheri wanje yamujana mu muryango bagahora kubera baramuzi ko ari agenda arakora amakosa bigatuma umuhungu ambwira ati uyu mukobwa ntumuzane muri uyu muryango yanamuzana ku nguvu hagira ivyo nakavuga ngo nakare bari barambwiye kuri umunyangesombe izo ni zindi ngaruka ziza kuri wa muntu ingaruka zindi nazo nizo ndazigitwarire bavyara ugasanga uwo mwana baramwihakanye nukuvuga ngo uwo mwana agiye kugira amagorwa yo kutamenya se kandi uwo mukobwa yamuvyaye nawe azogira ingorane umwana azokwamaza mama papa ninde kubera wa muhungu yamuhenze kubera ubusanzwe umukobwa umuhungu amukunda ntamukoresha icaha ahubwo umuhungu amukunda amwigisha kuva mu caha akamwigisha kumubwira ngo reka dusenge dukore projet tuvyere ku muryango n'igihugu n'ishengero badusengere ivyo tudafise tubironke hanyuma twubake biciye mu muco ingaruka ni nyinshi zishikira abahungu n'abakobwa aba bahungu gituma batariko barabana n'abagore ubu
nabo ubwabo ni ukubera iki ni uko bagendwamo n'abakobwa n'abagore benshi kuko hagenda kubwire hari impwemu bagenda bakura mu bagabo no mu bahungu hari n'impwemu mbi abagabo cyangwa abahungu bagenda bakura muri bariya bakobwa bigatuma bihungabanya ubuzima bw'umuntu bigatuma baho nabi kandi yikwegeye imivumo w'ubwiwe kuko yarenze rya tegeko muri ya mabwiriza 10 y'Imana ivuga ngo ntugasambane n'abagabo iki gihe bariko barakoresha ibyaha abana b'abakobwa bamwe imbere bangana nabo bavyaye akari baribo babasukisha udufaranga kubera ubukene n'abagore barakoresha ibyaha abana b'abasore izo ni ingaruka zo kutacyubaha Imana abantu ingaruka nyinshi ntiziba ku basore ntiziba ku bana bacu b'abahungu n'abakobwa ziri no kuri twebwe imiryango kuko twagiye mu rusengero tugenda mu nzu y'Imana tugenda kwambara agashato k'intama tuja kwambara abo tutaribo ariko indani turamabingira ego nuko Sheikh Hassan Ntakirutimana namwe musha kutubwira ingaruka zishika mu gihe habaye iyo mibonano mpuzabitsina kuri abato batarubakana ni kuvuga bataraca imbere y'amategeko n'imbere y'abakozi Imana kugira ngo bashobore kuronka uyo muhezagiro mbega ingaruka zishika nizi murakoze cyane ingaruka ni nyinshi mu ngaruka za mbere turashobora kuraba mbere novuga ko ibisa n'ibyiyongera ku byo abanyakucubahiro nyakubahwa padiri na pasteur bavuze urabye mu gitabo cya Hosea 4:9 haravuga ngo ubusambanyi na vino n'umubira wayo bimara ubwenge imwe mu ngaruka zikomeye cyane nuko ubusambanyi ni ikintu conona ubwenge bw'umuntu byo navyo bikaba bijanye n'ibintu bijanye n'ingene indemo Imana yaturemye kuko usambana ntasambana rimwe ni ukuvuga ngo arasambana hanyuma ugasanga kandi vyabaye rero ubusambanyi mu ngaruka zabwo za mbere nuko ubwenge bw'umuntu butegerezwa guhungabana kandi agakora ibintu mengo ntibiroranye kandi ntibitumbereye uhereye ku basore ukaza no ku bantu bashobora kuba bubatse nibo abantu usanga ngo umuntu yakundanye n'umwana w'umukobwa hanyuma ngo yamuhonze imodoka yose ibaze ntiyimirije kuzomubera umugore ntiyimirije kuzoba iki mugabo ngo yamuhaye inzu yose birumvikana rero neza yuko umuntu aba yamaze koronekara mu bwenge mu ngaruka zikomeye hariho Imana yaravuze mu gitabo cya Qur'ani mu kigabane cya 17 ku ryungane rya 32 Imana iti wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'sabila ati ntimuze muhirahire ngo mwegere ubusambanyi kubera ko ubusambanyi ari igihumanya kandi n'inzira mbi mvuga ngo hari ibintu bibiri ubusambanyi n'igihumanya kandi n'inzira mbi uko kuba igihumanya nuguhumanya amagara ubwa mbere ubusambanyi buronona amagara kuko burashobora gukwega ingwara zitandukanye umuntu ugasanga izibazo nk'ivyo hoye umuntu ashobora gusanga atwaye inda hataranagera ugasanga ntiyari bwana komere ntibwagende gute ugasanga no kumuhitana biranamuhitanye rero ingaruka ubwa mbere ni ku magara canke ugasanga umuntu akoze ubusambanyi n'abantu babiri batandukanye kumbure mu buryo bw'ingene inyubako imeze y'amagara y'umukenyezi nuko inyuma yo kubonana gukora kurangura ibanga ry'urugo bisabwa yuko kugira ngo ashobore kuba yorangura ibanga ry'urugo n'uwundi muntu atari wa wundi hanyuma ntibimuzanire ingaruka mbi bisabwa ko nga hagati na hagati habanza guca imisi 130 kuvuga ngo amezi 4 n'imisi 10 mugabo gacusanga mu gitondo yasambanya na naka saa sita na naka sangapi na naka iri huriro uko Imana yaremye aba bantu birafite ibyo bihuriza ko bikagororoka iyo hajemwe ibindi rero bivunze biboze bitandukanye bikazana ibi ni ibintu birebire bisaba ko abantu baje muri laboratoire kora iby'amagara y'abantu niki mugabo ingaruka za mbere ziraba kandi no kubijanye n'amagara mugabo kandi ni inzira mbi inzira no kuvuga ngo y'ubwononye ugasanga umusore byaranse kuyiba kugwiwe byaranse kwera iki ari mu nzira y'ubuhumbu yaratanguye hanyuma yararomoye umwigeme ntashobora kuba kugwiwe yaratanguye yararomoye ugasanga niyo yoja kubaka ntashobora kubaka ngo rugume kubera ko harabo bamaze guhura pastor yavuze neza ati ugasanga barabanywa rugo mugi barasara nuvuga ngo bajya amabiyagamura birumvikana ugasanga agiye guhura n'umuhungu atekanye kumbura atabusazi afise muri uwo mwanya ati oya uyu siwe ntaco yomarira umukobwa basubiye kandi kuja hanze rero ni ingaruka mbi mugabo ico norangiriza ko gikomeye
ni mu bijanye n'imiryango. Uyu mwana uyu mwigeme arasamye iyo mbanyi ivuye mu busambanyi hanyuma haravutse umwana uko twama twabibonye. Ndibaza iyo ninyishu iza kugaruka mukama muza gutera bariko baradukurikira ndi kuri ico nyene wari kuravuga hariho benshi bavuga ati twebwe na cyane cyane kubigeme hariho abigeme bavuga ati nivyo naririnze nja kuri uyo mugabo nkirisugi ntararangura imabanga yabubatse ariko we uyo muhungu kumbure kubera we bitibonekeza atanico ataho umuntu yo bimenyera ko amaze kubikora ugasanga kumbure barubakanya ariko ugasanga wa muhungu abandanije n'akageso kiwe ukaca usanga hariho abigeme bariko bavuga ko iyo nanje ndabimenye naje nari kubikora kumbure nataye umwanya kuba ntashoboye kubikora mbega shehe mushaka kutubwira mbega ineza nibihe byiza byo kwigumya navuga nti byo kurangura amabanga yabubatse inyuma y'ubukwe bamaze kuja imbere y'amategeko no mu rushengero mbega hariho akamaro bifise. Murakoze cyane ni ukuvuga ngo ubwa mbere hoho nta muntu akwiye kwiganyira kubwo kuba yarubashye Imana muri kahise kiwe bivanye n'ibyo agiye guhura navyo nkuko mwari muvuze ngo hagere aho rero yovuga ati iyo nanje mba naciye muri ibi ntabwo bibereye na gatonya aba yiyumviriye mu cyaha cyane gose ahubwo nashimira Imana kuba Imana yaramubungabunze hanyuma ntiyaca muri izo nzira. Hanyuma rero nkuko muvuze ibyiza biri mu kuba umuntu yo kwigumya ubwa mbere hoho iyo umusore yigumije canke inkumi yigumije akazogenda kumenya imibonano mpuzabitsina wa munsi agiye kubaka ugwiwe ubwa mbere hoho iyo habaye amahirwe aba bantu uko ari babiri bagahura bose batari bwaje mu mibonano mpuzabitsina hanze ni kuvuga ngo urugo rwabo ruba rufise garanti ikomeye cyane yo gutekana. Izi nizo ngo abakera bashoboye kubaka kandi ziratekana. Rero mu ngaruka nziza kubera ko umuhungu agiye kumenya umukobwa uwagiye kumenya nuwo nyene babanye kandi ni watanguriye ko n'umukobwa nuko nyene aba bantu baruzuzanya atagukebaguzwa atakuvuga ngo ariko naka byari bimeze uko umuhungu nati ariko rya mwige byari oya ashobora kubibwira na bagenzi we ntije bigenda uko akavuga nti oya ntije we suko ukasanga avuze nti ireka nje kuwundi ndahabe ni ijambo ry'Imana ntaho worisigira kuko ijambo ry'Imana ryaragarutse riravuga riti nimwagira abagenzi muze mutora abagenzi beza abagenzi muhanurana ibyiza mugabo abagenzi nk'abo bo mu marigara bajejwe guharura ibiro abakobwa barenganye kwibarabara bapima uburebure bapima impuzu bambaye abo sabagenzi ku muntu yamenye Imana sabantu bo kugendana nabo za nzira zo mu bubare mu mahoteli niki ivyo izo nzira umuntu kuzisezerera urabona nuvuga ngo intama yaruka bivanye naho yaragiwe ni yaragirwa mu gatsi bwiza izo kwaruka neza mugabo ni yaragirwa mu gatsi bubi nta nkeka ko mbere baranavuga mu kirundi ati burya impene ntiragiranwa n'intama ntibaba bashaka kuvuga ko bitogendana kuko turabona umunsi birabaho baba bashaka kuvuga ati abantu babiri banyuranije ingeso birumvikana kirazira ko baragirwa mu ruhongore rumwe umunyangeso nziza ahubwo nahamagara umunyakibi aze mu ruhongore rw'abeza mugabo kwirinda umuntu kugira abagenzi babi ico kiramufasha cyane kugira ngo ashobore kubaka neza si nivyo nkuko mubivuze kubera ko hari abantu benshi twabonye ugasanga n'ukuri arubatse kandi ntangeso y'ubuhumbu ajamwo nabo baravyaranashitse bakagira ayo accident mugabo ugasanga barihanye baragarutse ku nzira y'urugo rutekanye bameze neza mugabo bajya abagenzi bagendana bakabasubiza muri izo nzira hariho rero ibintu mu rugo bitavugwa mwibarabara bitwa kuvugwa hagati y'umuntu hagati yabubakanye hariho impanuro kizira wewe wubatse yuko uja gusaba umuntu uwo ari we wese hariho impanuro bisabwa ko uja kubwira umukozi w'Imana hari impanuro bisabwa ko uja kubwira so wawe muto canke muyomba wawe canke senge wawe kuko uyu ivyo aza kuguhanura ntaza kuguha uturorero tubi tugutwara mu buhumbu ahubwo araza kukubaka gutunganye neza rero ingaruka nziza n'iciza c'abantu gushobora kubakana batari bwace mu mibonano mpuzabitsina ni byiza byinshi mugabo kandi harimwo n'ico no kwita ko ari couverture ikintu kiza gukingira urugo kuko aba bantu nibo baba bamenyanye bonyene hanyuma baruzuzanya
kubera ko atabindi baba basanzwe bazi barahugumvyemwo babona ko baba bikwije nico gituma kenshi iyo abantu bubakanye uku umuhungu umugabo akaja hanze canke umugore akaja hanze kenshi mugenzi we arashobora kubimenya bivanye n'inyifato ishobora guhinduka mu kungene bari basanzwe bahuzwa n'utwabo duke tukababumba uko oye iyo rero hagize igihinduka umwe arashobora kubimenya patiri mbega amasha kutubwira namwe ibyiza by'uko kwigumya by'uko kurindira ko habaho uko kubaka imbere y'amategeko no kuronka uyu muhezagiro w'Imana ibyiza biza mu nyuma byo bari bihe ibyiza byo kwigumya no kurindira kugira ngo umuntu yubaka amaze kubiciye mu mategeko ubwa mbere nuko ubwo rugo ruba ruri mu mugambi w'Imana ruba ruri mu ntumbero Imana yatanze byumvikana ko uri muri wa muhezagiro w'Imana uri mu nzira Imana yashinze ntuburi kurazimira ikindi cyiza novuga mbere n'icyo ndoca ndangiriza ko abo bantu babubatse barigumije hagati yabo hari ukwizigiranira ukwizerana gukomeye cyane gose kubera umwe atanumwe muri bo yigeze aja mu buhumbu imbere yuko bubakana ntashobora kwikeka mugenzi we yagiye nko ku rugendo yagiye ku kazi agateba umudugu gateba mu nzira cyakararayo ntashobora kumwinuba cyangwa kumwikeka bagumana barizerana ariko mu gihe haba harabaye ubuhumbu imbere yaho umwe abona uwundi atevye akibaza ko ari muri bya bindi nawe yahora mwaja mukera ugasanga rero ni hahandi usanga umuntu agomba no kuraba gukontorora mugenzi we kuraba telefone yiwe kuraba iki ahandi ho abantu bataciye bubatse barihanganye barigumije umwe uzoyibona ko telefone isonye na mugenzi we arashobora kuyitaba kuko ntawe wikekune uwo mwizero uri hagati yabo novuga ko ari ikintu ciza cyane gose gituma n'urugo rubandanya rutera imbere nivyo ndobandarangiriza ego Pastor Vitale namwasha kutubwira ibyiza byuko kwigumya gushika naho bakora ayo mabanga yabubatse bice mategeko iciza cyo kwigumya icambere ni iteka kuri we kuri uyo muntu yigumije abafise igicapo ciza mu bantu n'imbere y'Imana Bibiliya muri Samuel wa mbere havuga ngo Samuel uyo mwana ngo yashimwa n'Imana n'abantu abantu bavuga ngo umwana wo kwanaka afise ingeso nziza n'umunyakaranga arubaha nta ngeso mbagenderamo ico ni ciza cambere iciza ca kabiri nuko wa muhungu bagiye kubana mubera umugabo nawe umuhungu atacaha yakoze bose baruzuzanya nubwo umuhungu yoba yaragikoze ico caha kuko umuhungu we biranagoye gupima ariko umukobwa we umuhungu yamafise avuga ati nukuri naho bumurega ibinyoma kuri wa mugore we avuga ati kuko arazi ko uko yamusanze arazi ukuri kuyo mukobwa wo mugore wiwe iciza rero cyo kubana umukobwa akiri sugi n'umuhungu akiri muzima nta gwikekwe rubaho niyo umuntu akubwiye ngo naka kuye ibyo ntuvyikeka oya uramenya uwo mubanyi wari we wari wabaje ikintu shehe kivuga ngo umukobwa hari gihe avuga ngo mbere ko uyu muhungu yatangwe ko inzira ntaziciyemo no mwihora ahubwo yarafise ijambo yabwira umugabo kabwiye ati sheri wanje papa w'abana urabizi igihe wantwara ko atamakosa wasanganye wasanze ndi ukondi none ko je nihanganye kuko uto kwihangana ibyo bintu biratsinda abagabo bigatuma bavuga ati nukuri mufasoni natwaye namusanze atigeze yononekara reka nanje mve muri izo nzira kandi ikindi ciza uwo mukobwa ntakwiye kwihora kuko niyihora niwe yihomvya niwe yononekara ahubwo yarakwiye gusengera umugabo ngo ahinduke ego turangiza mbega nakahe kamo mwotera bariko baradukurikirana na cane abo bimirije kubaka izabo je wakamono batera abana b'abasore n'abakobwa bimirije kubaka izabo reka mpere kuraba bakizigamye ubusore bwabo n'ubukumi bwabo nibagume neza mu mugakiza nibagume neza mu mana usomye mu gitabo ca Zaburi havuga ngo hahiga umuntu atagendera mu nama z'ababi aticana n'abanyabyaha dagana n'abanyabyaha ariko bimuhimbara ngo biri mu byagezwe by'uhoraho Zaburi gice ca mbere abo bantu barakwiye kugendana n'abantu babigisha bazima abantu batabakwekera mu byaha by'ubuhumbu bakagendana n'abantu
babigisha inzira y'agakiza. Hanyuma kuri aba bakobwa nabo vyashitse bakagwa mu vyaha n'aba bahungu, nibasubire begera umusaraba wa Kristo, nibasubire begera abakozi b'Imana bihane kandi bihanire guheba, ntibabeho kugira ngo babakozi b'Imana babasengere babakure kuwo muvumo bikwegeye, kugira ngo nibaja kubaka ingo zabo zirame, babakuremo izo mpwemu mbi bagiye gukwega, kugira ngo binjire mu ngo zabo bari mu buntu bw'Imana. Ego Patiri, mbega nakahe kamo canke nizihe mpanuro namwe mwoha abariko baradukurikirana canke ugwaruka gwimirije kubaka izabo? Impanuro notanga ku bariko baradukurikirana no kwisunga ijambo umutumwa Paulo Mweranda ashikiriza abanyakorenti mwikete rya mbere yabandikiye, mbere avuga mu migwi ibiri, abubatse umugabo n'umugore abasaba kugumya ibanga, umugabo agumane n'umugore wiwe, umugore agumane n'umugabo wiwe, kandi gutyo bica bitanga n'akarorero keza ku bana baba bariko baravuka babona abavyeyi ingene bigenza. Ku batubatse abasore n'inkumi, Paulo Mweranda avuga ati ndabasavye mwihangane, umwe wese yihangane gushika aho azo kubakana mu mategeko. Nico gituma mbere aravuga ati umusore canke inkumi yumva ko adashoboye kwihangana narondera ububakana mugabo biciye mu mategeko. Uri umusore urakwegwa n'abakobwa n'inkumi, umubiri wawe kumva ko ubakeneye, n'inkumi abigeme nawe bagakwegwa n'abasore bakumva ko umubiri wabo ukeneye abasore. Paulo rero acavuga ati ntimugwe mu gicumuro cy'ubusambanyi, ahubwo rero uraheze ugacorondera uwo mwubakana kugira ngo ntavugwa muri cya gicumuro cy'ubusambanyi. Rero ico nico no hanura abatarubaka kwihangana, uwumva adashoboye kwihangana araheza agaca abicisha mu mategeko twabivuze kuva mu ntango, agasaba umuryango ibisabwa no imigenzo uko ibitekanya bigakogwa, hama akaja mu mategeko y'igihugu, akaja no muri eklezia, hama karonka ubakanye biciye mu mategeko. Muga imbere yaho Paulo asaba abatubatse kwihangana. Sheikh Hassan Hakirutimana, namwe turangiza nakaheka mu muteye canke nize mpanuro mwoha bariko baradukurikirana na cane abo oyi bimirije kubaka izabo? Abasore n'inkumi, umuntu wese ahahagaze uno munsi ariko arakurikirana kino kiganiro arafise uko yiyubatse kandi ariyumva muri we, ashobora kuba yaramaze kurugwamwo canke ashobora kuba Imana ikimubungabunze. Kuri rero wewe kumbure ushobora kuba utararugwamwo, umuntu yaba ari umuhungu canke yaba ari umukobwa, nukuri impanuro nziza kandi imeze neza cyane nkuko ibitabo byose by'ijambo ry'Imana byerekana, nuko wo kwigumya ukagumya ibanga, kubera ko iryo ni iteka rikomeye cyane. Nagira mvuge ko nko kubigemeho agaciro kumwigeme no kuba akirisugi, akaniko gaciro kandi gakomeye cyane. Uzurabe no mu masite, umwana w'umukobwa cifashe ari wabo, inzuki zimuduma ko ziba nyinshi cyane gose. Mugabo niyahirahira kirekura, uwambere azomurondera n'ugendera muri voiture, uyu ni yamara kumuronka azokinisha, ni yarangiza uzokurikira azoba ari ufise ipikipiki moto, uyu nawe azokinira, ni yarangiza hazoza ufise ikinga, uyu nawe azokinira, ni yarangiza hazoza ubutagira na kimwe yigendera n'amaguru. Umukobwa rero ni kiremwa gishobora guhomba, gishobora gutakaza agaciro bivanye no kudashobora kwigumya. Iki rero iki kintu abigeme, abarundi n'abarundi kazi, abigeme bashobore kuraba neza kino kintu yuko icubahiro n'agateka kumwigeme kari mu kwigumya. Mugabo kandi n'umusore nawe nyene iteka giwe riri mu kwigumya, ubuntu bwiwe buri mu kwigumya kugira ngo aze yubake neza nuko yigumya. Rero iki kintu kibe ngombwa muri twese, kibe ngombwa abantu bafata ingingo yo kucigisha mu miryango, abavyeyi mu miryango bashigishe abana, abakozi b'Imana iki kintu bagihe umwanya ukwiye, kuko iteka ryabo no kuzokubaka neza nakazoza kabo kameze neza kari mu kuba barigumije. Imana yavuze iti mwebwe bavyeyi muravyaye ni murera abana banyu neza. Ibyo ni byagezwe by'Imana, mwiteho abana banyu neza, mubakunde, hanyuma mubahe indero nziza. Hanyuma aba bana bamaze gukura, Imana ikiragaruka muri ryabwirizwa iti mwubahe so na nyoko.
kuba so na nyoko sukumukubitira sali cyangwa oya murere rera abavyeyi bawe nka kumwe bakureze ukiri muto rero ibi Imana yashatse ko biba ibintu bizunguruka bikagaruka hagati rero iyo abana b'abakobwa n'abana b'abahungu batigumije baca bakwega karambaraye ko kuza kuremereza imitwaro abavyeyi cyane cyane banyokuru basokuru urumva aho baca basaza n'ingoga kubera ukurera kutigera guhagarara ivyo rero bigaca bizana ingaruka mbi no mu gihugu. Ego ni kuri izo manoro z'abano batumire duce dusozera ko kino kiganiro nshimire abatumire twasangiye kino kiyago Patiri Calliope bazitwinshi mwakoze cyane kuba mwashoboye kwitaba kino kiganiro. Najewe ndabashimiye cyane ndabifuriza n'amahoro y'Imana aho muherereye hose. Murakoze cyane Pastori Vital Niyonizigiye namwe mwakoze kwitaba ubutumire bwa kino kiganiro. Nanje ndabashimiye nshimira radio Isanganiro na televiziyo Isanganiro mvuga ngo mutere imbere muje imbere nk'umuzinga. Amen. Ego nshimire na Sheikh Hassan Hakirutimana muvuga butumwa mu idini rya Islam namwe mwakoze kwitaba buno butumire. Murakoze cyane tunashimire kandi radio televiziyo Isanganiro kubera ino ntambwe mwateye kugira ngo buno butumwa bushobore gushika ariko kandi natwe ndibaza ko nk'abakozi b'Imana two kwishimira bivanye na rino jambo rikomeye turiko turashikiriza abantu b'Imana igihugu c'Imana Mana rugira vyose wo twubaka kandi n'abariko baratwumviriza bakubakika kurano majambo murakoze. Hengurukire mwebwe mwese mwariko murakurikirana kino kiganiro ndabikebanuye naho utaha mubandanye muryoherwa n'ibiganiro by'Isanganiro.